basi mama gi kuguma untera induru ushaka kunyarura umutwe basi munkure mu mugongo ubona ndamufise mu mugongo munkure Patience ariko abantu mutazi ingorane umwana atera niyo mpamvu mwasama mubona ibintu wibaza ko badafise ubwenge nibo barondeye koresha umwanya kugira ngo amuzane ubu mwana bayeho neza afise umutekano ibintu ni sawa none mwebwe muguma mushaka ingorane nyabaki urumva rero Patience Jesse nacaduterana amajambo menshi nambarabi wanyu bamugutunyuga bigatuma uja kosha umugabo wanje ngo agire genda mufate wowe nta kibazo na kimwe afiriza rero genda ufate uwo bavyeyi bawe umusubize uwo mwana caye mu birondere si mu vyimarire bareke kuza baraza muhiri wanje bavuga ngo umwana ari ngaha kwakoresha umwanya kugira ngo jewe bimve kuko jende ngaha mu guharanira agateka kanje na family yanje okay nta kibazo afise umugabo wawe nta kibazo afise niwe yatwaye ambo rero mubwire sisi aze tuvyimarire nk'umuryango wowe abigukureko wowe ko nturi umuryango w'iwacu sawa ndibaza ibibazo biraheze sisi niyaza tuzovyimarira ariko wewe unkureko ugumbwira ushira ko imihari myinshi Erega nzokoma ndayigushira kubera ko Prince abo kwa sisi baza muhiri wanje ngo nikoresha umwanya afise umwana Prince nanje ndondera mwebwe kugira mu nkura ahubwo mwebwe mu nkure h'imihari muza no mwana acaye mu bimariri wanyu kugira ngo bimve ko je cyangwe nabo bamurondere sisi twebwe tumurondera sisi yaba babimo nabigusubiriyemo iyo babimubabaje yari kuba yaraje kera kuzarima akacareka oya hama ikindi naco koresha umwanya nta kibazo yifitiye kuko abavyeyi nibo bamurondeye arazana umwana uwa mwana bayeho neza rero mubireke ariko abantu baguma bavuga ngo mama gi uri umuvyeyi ni gute umugabo wawe aja mu gufatikanya n'abandi agatwara umwana ugaca wicara ukararama none nibakureke wowe nta kibazo ufise wowe bivuze umengo biroroshe nta kibazo afise kuko nitwe twamutumye atuzanira umwana mushikiriza mu muryango ko umwana nabayeho iwanyu ari wacu ikizoba bisigura ko muzonwa umuti babidukuremo nari mu muryango yibereho neza azobiki Hey, what's up, buddy? What's going on? I'm Kim the Prince Mundi OG kapskipenda ni nembe mta. Ndazi ku bantu bakurikirana Next Media mugezi misi mubona ibintu vyipasa hajya kubijanye nakoresha umwanya kwiba umwana wa Stone canke se umwana wa Sisi ari we mu kandi ndabibutsa murabizi kubiganiro byose shirako nimero yanje abantu barantelefona a lot of people call me bambarira ati koresha umwanya byakora si byiza uno munsi rero imbere yacu turafiseho Patience tukaba dufiseho na Shasha ariwe mama gi Kanyamuji je mugasi nkunda kumuhamagara Shasha gucyo mengo ndamubura icyubahiro ndamuhamagaye mu izina nkunda kumuhamagara Shemera bite sawa umeze bon cyane umeze nkanje ukunda guseka je niko nimereye barabiye webere mu minezero imyanya yose umeze gute rero ni sawa meze bien wewe sisaraza muhira sisaje muhira koresha umwanya arazana umwana aramumwereka imisego ntibirashara mu mwaka bwe ho narindi umwanya sinari muhira ujya muzi vraiment je nagusanzeho gusa nibaza kibuze ko wabuzinze ko koresha umwanya yambwiye ko sinziriye wewe oya sinari muhira je koresha umwanya n'umubeshi vraiment umeze neza rero ya meze neza reka twakire Patience n'amahoro yego n'amahoro ndashima meze bon yego cyane mwaberewe murakoze ari abantu bara bakubwira ko ufise inyenyi ni benshi ni benshi yego ufise inyenyi nziza by the way merci rero Shasha Patience je yandonde avuga ati Kim uri he je urumva mbonye nk'isimu yiwawe mbonye isimu ya Patience cyangwa koresha umwanya je urumva naho bumbwiye ati turi muri fete ntegerezwa kuzana na kamera je byo tuyaga nasize kamera hajya rero nabwiye ati none Patience hari kibazo nyabaki avuga ati je ko biri kose ndanifuje guhura na mama gi kugira tuyage rero sinzi
icyo ashaka kukuyagira cyangwa ko tuyagira shasha OG rero Patience je amaze kuntelefona mvuga ati okay nta kibazo shemeje wanje ntiyokwanka kumpa ikiganiro cyangwa kunyitaba that's why rero turi ngaha reka tumwumvirize rero sinzi ngo uvuga makirenga oya tukiraho ntavyo kumviriza ahubwo jewe nkeneye ahubwo uranakoze kuba wabigize kuvyitaba kugira ngo ndamuronke nainde namukeneye urazi ko nawa musi twagiye niwabo nkamubura ahubwo nagomba kumenya kwanza Patience ubundi umwana w'abandi arihe ko nkeneye waje umwazana kugira ndamushire Sisi kandi ujya munsi yari yasigaye ahantu igihe koresha umwenga turi umwana arazi ko twari kumwe niyo mpamvu rero agomba kumuzana hame induru zikagabanuka kuko ntabwo ari nyina wiwe ndavyibaza umwana w'iwacu na shasha biwuhaniye shasha biramu umwana w'iwanyu ntabwo ari umwana w'iwanyu ni umwana wa Sisi na Stone umwana Sisi none si mukuru wanje yaba ari mukuru wa umwana rero ari mu muryango none Stone yaramubaye ko ari we yamubyaye none ndakubaze wewe none hari ico bikumariye ubwo birakimariye nyene kuko Sisi myikomo yose ayiterega kuri shemeje none ibitababaje Sisi biza kubabarega kubabaza yego guko umwana rega bizwi ko yivye koresha umwanya none mama ginda kubaze umwana wa Sisi wewe akujejwe iki waranjejwe kuko icambere ndumuvyeyi kwanza ndakubaze umwana ari mu ndakubwire umwana ari mu muryango umwana bayeho neza umwana amerewe neza wowe sinzi impamvu uri kurabirondera Sisi wenyene ntarigera aza mu rugo kugira ngo arabe umwana twaraje iwanyu turababura waje ryari bone twigeze tubabona kandi iyo yari kuza twari kuvyimarira ko ni vy'umuryango bitegerezwa guherera mu muryango wowe rero nturi no mu muryango w'iwacu nta kamaro ariko Sisi yarongowaho nanje narongo bisigura yuko je na Sisi hari ico dupfana ahubwo ni wari we utari wo mu muryango rero kandi wewe ntuzubabare bw'umwana ico ni cambere ugomba kumenya ndakubwire Sisi ujya n'umuryango w'iwanje apana namuni n'umuryango w'iwacu rero ari mu muryango ari kwa nyogokuru wiwe ari kubayomba biwe aguwe neza umwana no kwanza wowe sinzi n'impamvu ndiko ndabigusobanurira kuko ivyo twari kubiyagana Sisi wenyene kuko ari wenyene mwana nari kumutahura none wewe none sheme bo baguma batubesha ngo umwana ureka ndakubwiye ubu niho ntahuye impamvu Stone yamukubisa abantu bo kwa Sisi ntibashoboka wowe uvuge ngo umwana mu muryango none mwebwe muza gutora umwana ukaja gufatikanya nakoresha umwanya ngo muzana umwana Sisi ntiyamutanze none Sisi umwana yamunaniye kurera yes yo mubahaye ati ni mu mutwara je mu muryango vyari bon none aho Sisi ataje kumubaza none mwebwe ibitababaza padiri bibabaza kwabaza Sisi gute nubu no mu gatono naje ngahavuye muhiri wanje aguma none Sisi aratinya muhira ndakubaze shemeje Sisi aratinya muhira none twe turamaze kuza muhira turababura waje ryari twe turamaze none muza rimwe none nimba bibabaje mukeneye umwana none umwana mu murondera rimwe cyangwa none basiko mutubesha ngo umwana bayeho nabi muzomuzane tumubone vy'ukuri kabayeho neza umviriza rero Patience jewe simpagaze ngango ni kwera imijyana nibiki mpagaze nk'umuvyeyi azigise c'umwana nkuko nundi yoza avuga ati none ikintu nyamukuru Patience catumye ufatikanya n'uwundi muntu kwiba umwana wawe nyamukuru ni iki umviriza ndababwire umwana nabayeho na ayo makuru sinzaho mwaya ego bayeho neza ikintu nyamukuru cyatumye none mwebwe mushaka mu bimenye hama bibamarire iki uvuga impamvu mwivye umwana n'agateka kabana kaho nyanze twarabivuze kuva kera ko umwana badashoboye kumurera bambe none adashoboye kumurera nimutwarane na Sisi none mwambura umwana gute kuko na Sisi bisigura ntibishoboye kubaho nyibaruka Sisi nta kibazo afise gute Patience niba Sisi atakibazo afise arashobora kurera umwana ni mu mwana wiwe eregi yaba Sisi afise ikibazo niwe yari kuza kunyibariza kutwibariza umwana none Sisi nani kibazo afise uko none wo uza kumubaza umwana biriza ndakubwire Patience Sisi nkubu yokone yo cagukerera ntaco yokubaza oya nati ntiyo ivyuko muvukana vyo ari pembe nta majambo menshi tuvugana nkawe uko nawe urukura nandusha mu mutwe
wowe Urazi patience. ahubwo sisi iyo yari kuza twari kuvyimarira nk'umuryango nta ibintu by'umuryango nta ubyinjira ibintu by'umuryango byahe biri ku gahato umviriza ndababwire umuryango n'umusore ashobora gucanamwo ejo nimumenya aho byahereye mwe muriko murinjira mu bintu by'umuryango ejo muzobona tuguwe neza ko twavyimariye twe twenyene mwe muriko murinjira mu bintu bitabaraba ibitabaraba mu birabisha amaso mukabiheza gitingo basi mama gi kuguma untera induru ushaka kunyarura umutwe basi munkure mu mugongo ubona ndamufise mu mugongo munkure Patience ariko abantu mutazi ingorane umwana atera niyo mpamvu mwasama mubona ibintu wibaza ko badafise ubwenge nibo barondeye koresha umwanya kugira ngo amuzane ubu mwana abayeho neza afise umutekano ibintu ni sawa none mwebwe muguma mushaka ingorane nyabaki urumva rero Patience Jesse nacha duterana amajambo menshi nambarabi wanyu bamugutunye bigatuma uja kosha umugabo wanje ngo agire genda mufate wowe nta kibazo na kimwe afite biriza rero genda ufate uwo bavyeyi bawe umusubize uwo mwana caye mu birondere si mu vyimarire bareke kuza baraza muhiri wanje bavuga ngo umwana ari ngaha kwakoresha umwanya kugira ngo jewe bimve kuko jendi ngaha mu guharanira agateka kanje na family yanje okay nta kibazo afise umugabo wawe nta kibazo afise niwe yatwaye abo rero mubwire sisi aze tuvyimarire nk'umuryango wowe abigukureko wowe ko nturi umuryango w'iwacu sawa ndibaza ibibazo biraheze sisi niyaza tuzovyimarira ariko wewe unkureko ugumumbwira ushira ko imihari myinshi Erega nzokoma ndayigushira kubera ko Prisi abo kwa sisi baza muhiri wanje ngo nikoresha umwanya afise umwana Prisi nanje ndondera mwebwe kugira mu nkura ahubwo mwebwe mu nkureho imihari muza n'uwo mwana acaye mu bimariri wanyu kugira ngo bimve ko je cyangwe nabo bamurondere sisi twebwe tumurondera sisi yaba nabigusubiyemo iyo babimubabaje yari kuba yaraje kera kuza rimwe akacareka oya hama ikindi naco koresha umwanya nta kibazo yifitiye kuko abavyeyi nibo bamurondeye arazana umwana uwa mwana bayeho neza rero mubireke ariko abantu baguma bavuga ngo mama gi uri umuvyeyi ni gute umugabo wawe aja mu gufatikanya n'abandi agatwara umwana ugaca wicara ukararama none nibakureke wowe nta kibazo ufise wowe bivuze umengo biroroshe nta kibazo afise kuko nitwe twamutumye atuzanira umwana mushikiriza mu muryango ko umwana nabayeho iwanyu ari wacu ikizoba bisigura ko muzonwa umuti babidukuremo nari mu muryango yibereho neza azobiki mwaguma mumbaza impamvu twamutoye urya mwana reka rero ndabishure mu mutekano nangere ejo canke irya ejo je mu nkure ko kuguma muneza induru ndafise ibikorwa nkora ndafise ibintu byinshi shaka kurangura rero nkugumye mungumiza muri ibi bya sisi na Stone kwanza murazi ko yasazi Stone n'umusazi mama gi ntubizi none umusazi arashobora kurera umwana ejo canke irya ejo oryoherwa umwuzukuru wacu canke umwana wacu amutaye muri toilette yagashobora no kumuta mu kinogo canke muri toilette wowe wibaza ngo Stone hajya arakomeye umuntu akora ibintu nkabijya imbere ya kamera urasiporta neza ko akomeye ashoboye gutunga umwana sisi honyene haje sinzi n'ibintu yabaye twamubujije kera kugendana na ariko niyumva n'ubu ntashobora kutawura sinzi ibintu yaba mu mutwe ujya wo warakuze twararetse kizoba azokwimenya n'Imana yiwe ariko ujya aracari muto ujya cyari umwana muto cyangwa nawe uri muri amugambwe wo kubeshira ngo abahungu bo mukamenge n'abasazi mviza ndibaza ni ubivuze kandi niyapfa ndibaza ntako sari nabivuze n'ikibazo mbajije ntako sari hari niyapfa rero kwicambere cyo murazi ko arasara nidushaka ko amaraso yacu amererwa nabi rero twaramutoye umwana abeho neza mu mutekano nangere ndibaza wantahuye jewe cyo navuga nagutahuye ko gusa nuko wavuze ati babikure ku muryango wanje muzovyimenyanire ivyo nivyo navuga ko nagutahuye ko na ibindi urazi ko Stone anasara ushaka zo muniki ariko sisararekera mu mwana nubwo Stone na Sara sisararekera mu mwana Stone je kunza atari umusazi nka Dema na vraiment sindamubona ni vyatsi ku mutwe azoze sisi tuvyimarire nk'umuryango
rero ukamurondera kugira ngo jewe kuko nza nga kubera ko abantu badukurikirana mama gi ugira umugenzi mama gi umwana ari mu nzi wawe ibiki nibiki erega muhira twebwe nitwamubujije sisi kwaza twebwe nituzi n'impamvu ataza none uvuze ko mwazananye rimwe acarareka none muhira nitwamwirukanye ni wabo nta kintu na kimwe nta umubuza kuhashika cyo sinzi impamvu ragize ubwoba bw'ukuntu mwamutwaye umwana ko nguvira nawe abantu bagutwara ikintu hamukaja kwasama yamenye ivyo patience reka ntaco je ico mbona ukoze nashaka nukuvuza ati umuryango wanje ivyo nta kabi kakoresha umwanya wanje muravyumvise ngo muvuga ngo urumva ngo numunyakibi yaratumwe rero ubu ico umwana azoba ni iwabo wa sisi uzovyimarira na sisi nta kibazo sheme ndibaza je ico nashaka nakigize ukuri nashaka nuko kugira menye mbeho nidegembya atabantu banga imihari ngo urumva ngo ibiki nibiki ndibaza ibi ni sawa ndimba yo bayagira ivyo yari yateguye kukuyagisha navyo nukuri je mbona ari sawa jewe nashaka kumuyagisha iki umwana wacu twaramureka ipay kugira ngo ejo canke rya ejo turamaze kubona ko sisi yatunaniye kandi ujya arakuze kizoba cyose kuri we ntako tutagize amaraso yiwe Imana nizo yatubaza ariko ujya n'umwana muto umwana nta bwenge aragira nta kintu na kimwe azi reka basi turokore amaraso yiwe ujya n'amaraso yacu basi nitwababura bose tuze turonke uwo tuzoguma twibukirako ego guys jewe no kuvuga hanini nta birefu kuko jewe nahamagawe kugira ndabahuze nabahuje nta birefu novuga mugabo murumva yuko haguma harimwe agahaze kuko nk'uwe uravuga yuko umwana mugo mwamurekipiye mugabo mwamurekipiye so w'umwana atabizi urumva izo n'izindi ngorane patience je ndabashimire ku mwanya ujya n'umusazi kandi je nta bindi bintu nsubira kuvuga ndibaza turahejeje je mvuge merci beaucoup shemeje nakurenzako ntako mdenza ko ni sawa kandi mwakoze ku guys merci beaucoup